twebwe aho duhagaze n'ahantu hose hatazoca kubiri n'amasezerano yarusha. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, duhagaze kuri leta izo bivuye mu biganiro bihuriyemo bose. Iyo leta nayo siyo kuvuga ngo bose baronka ibibanza nk'uko abasendedefite bakunda kubyitwaza. Twese ho duhagaze. Iyo leta niyo yobije ifise kiringo cyumvikanywe ko ikaba ifise icije gukora na cane cane gushiraho seni yumvikanywe ko nabo bose begwa n'amatora, guhindura ikintu cyose cyotuma amatora adategurwa neza, no kuvuga gusubizaho amaradi, no kuvuga gukurikiza za ngingo urwego rujejwe amahoro n'umutekano mwishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryashiraho yuko hazoza abasoda babinonosoye mu bintu byo kwaka ibigwanisho, na cane cane bakaka ibigwanisho imbonera kure zabihawe kugira zitere ubwoba ntihaba amatora atekanye. No guheza bakaza bakaraba aba bantu bafungiwe mu busho ataco bahogwa bakarekugwa, no kushiraho ibisabwa bikwiye kugira ngo abantu bahunze igihugu kubera ukwitoza bidakurikije amategeko n'amasezerano yarusha kwa nkuru nziza bahunguke. Guhunguka naho no kuvuga ko iyo leta yoba iri kwikora itegura amatora ahiganwamo abandi Petero Nkurunziza atarimo. Aho niho duhagaze, kandi nagira ndabamenyeshe ko ari nago rwandiko imigambwe yose yo muri itavuga numwe na leta, harimo n'amizero, hakabamwo n'abari ko bahiganirwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu, niko rwandiko bashikirije abari baje gufasha muri bya biganiro. Aha novuga byamushikiranganje wo kwivuna abansi yari yarungitswe n'umukuru w'igihugu c'u Buganda, nawe akaba yari yarungitswe n'ibihugu byo muri aka karere. Aho niho duhagaze, kandi uko rwandiko Mushinga nawe gwase yari yarusinye ko kabo higanirwa amatora mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Umushinga nawe Ngayimpenda asinya ku izina ry'amizero y'abarundi. Gushika n'ubu niho tugihagaze twebwe.